Amatwe twashitse kandi twaje tuva kure ahazobera igikorane ejo ETS KAMENGE. Ubu tuvugana jenje mva Nyanzarake. Turi kuri ETS KAMENGE. Twaje twisunze igikorane kizobejo cya Kanguka. Twaje tuva mu ntara ya Makamba, ubu ariyo Burunga. Tukaba tumaze kuva ku munsi wa gatatu. Twaje ku munsi wa gatatu no munsi niho twashika isaha 12 twari tugeze ngaha ku kibuga ahabera igikorane. Tukaba twashimye dufise umuvyeyi wacu hajya amazi imyaka 5 agwaye. Rero ujya muvyeyi wacu twamuduganye dufise n'indi mitwaro nkuko twumva n'abandi benshi batabagwa muri Kanguka. Natwe turagomba kubohoka mu mitwaro myinshi twaduganye hano kuri kino gikorane. Uvuye muhira saa sita y'ijoro kugira shike kare kwiki gikorane. Rero twibutse abantu yuko ejo mwese muzamuhari. Twe twamaze kwashika baravyumva n'abandi nyene turabatumiye babanguke banyaruke kugira ngo nabo baze muri iki gikorane cya Kanguka. Mugire wayi rero muze muri benshi kandi mukomeze mudusengera ibintu bizogenda neza. Turishimye cyane, turishimye dufise umunezero ntangere. Twebwe twahora tumwumva tumubona aho yagenda akoresha ibikorane hirya no hino, ariko turanezerewe cyane kuba Imana yamufashije gutegura igikorane mu Burundi wacu. Kuri ETS KAMENGE. Je vais expliquer aux gens ici, nous sommes à l'aise, nous sommes dans la joie. On attend la présence de Dieu. Je me sens vraiment très bien, je suis ravie parce que ici il y a l'onction, je suis sûre que Dieu est avec nous et il va agir en notre faveur car il est là avec nous. En tout cas, je m'attends à ce que Dieu fasse des miracles, que la guérison vienne à moi par l'Esprit Saint. Yangiriye neza tunga umunezero mwinshi utagira ukungana. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Twiteze igitangaza, mwabonye ko ibitangaza byatanguye kugaragara kuva mu gitondo abantu bariko barafashwa. Turizeye presence y'umukozi w'Imana kwa ciza gukora. Haleluya! Tumpokea Bwana na Mwokozi wetu. Tunangoja uponyaji wa Yesu Kristo. Amena. Dawidi aratamba mana. Niteze igitangaza kiva kuri ndiho n'ubushobozi kubona igitangaza mu buzima bwanjye. Turabaramukije Shalom.
turi mu gikorane kidasanzwe cyo kubohoka no gukira indwara. Abataraza tubasaba ngo bihute, ubushobozi bw'Imana bwatanguye kugaragara. Imana iriko irakora ibidasanzwe muri kino gikorane. Karibu dusangire imigisha y'Imana. Twiyumva neza cyane, turaryohewe ingene Imana yasenye ikangura mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turaryohewe cyane gose. On va avoir la victoire aujourd'hui. Nous sommes tellement joyeux par la grâce de Dieu que nous recevons ici. Moi, je suis venue de Goma, là où il y a la guerre, mais je me suis forcée d'arriver ici pour la gloire de l'Éternel. Vive l'Église, que vive notre groupe Kanguka, que vive notre Kanguka, Christ ndikumana. Nous l'aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ulimana. 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 Okay.